bado nakakanya asuye gutobwa muri Sanganira Awards yogenda nejo nibampamagare nuko gusa bijya nta ruhara twe tugira mu kugira tubijemwo indirimbo yaje ku bwanje kuvyo nabonye nta ruhara nabishizemwo je nisanze indirimbo yanje yaratowe n'abamenyesha makuru abakunzi b'umuziki ndayisangirimwo maze kuyisangamwo rero nategezwa gupambana kugira ndabe yuko nshobora kuba mu bandi muga kuba bitakunze nta kibazo ya nejo umva canke ijya bakabona ati ya ndirimbo yindi ya naka fresh kandi zeko sinema izojayo sinema ni yindi sinema maybe itegerezwa kandi yazo kijya kibanza ubwo duca dusumbiriza iri jambo rya I miss you riramenyerewe cyane yego I miss you hagati none je gute nokora vya I miss you iki bamenyereye ati wapi reka nkreye gusa rero mu gukreya naciye nsanga namaze kuririmba ikirundi mu cyongereza ayikumbure you navuga ati rero titre itegerezwa kuva muri kano kana titre rero cyanda yiyumvira bivanye nakajya kantu kandi ari nako katumye abantu biyumvira none kumbure yo nibiki mugambuze I miss you mu bantu mu mitwe ugati nico kirundi giki I miss you abantu bacabona umenga bacabiha nuzeya y'indirimbo cyane ati hayaririmbye bya bindi muga kumbure yo karazanye confusion ku bantu hanyuma bituma n'abatari banzi bamenye yego cyane abandi nabo baja kuraba indirimbo ya Isaac TV. Salut abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane gose muherereye kubo bukenda bahaye mwaramutse kubo bwije nandi ndabwiye ati mwiro cyane so murambona kuri micro c'est Nana Flavie singo ndabidondura muranzi ndaziko maze kumbona kenshi kandi munzi ariko ku bantu bagize Sabonnez cyangwa subscribe bwa mbere nitwa Nana Flavie niyo mazina yanje so kubwo rero nenda bakumbuye cyambere pe nenda bakumbuye cyane nemaze imisi ntambona kuri micro za Isaac TV mugabo ntiyari mvo yuwanje nemaze imisi ngwaye ndibaze yuko murumva nakajuni karasubira kuba neza gripe y'ubu nibibaza so kubwo rero turi kumwe n'umu invité murabizi yo mu mbonye mbafise umuntu aje mushasha kuri Isaac TV canke agarutse igira kandi ubwiye tumenye ivyo yararimwo ivyo yarabayemo kubwo rero turi kumwe n'umusore akiri muto niko no bivuga dazi hari abamuzi hari n'abatamuzi ariko twamuze kuri Isaac TV televiziyo nini cyane yagutse cyane kwikiranwa cyane mudukunda cyane yato twakunda niyo mpamvu rero twamuzanye kugira ngo abaramutse yitwa Bado Bado niyo mazina yiwe Bado Bado sawa nawe ni gute amahoro Sali abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije ya yego twavuze kuri Bado Bado abakunzi ba Isaac TV hari abasanzwe bakuzi batari basanzwe bakuzi n'abakuzi ariko twashaka tubwire Bado Bado majambo maki ninde n'umuntu ki Bado Bado n'umuririmbyi w'umurundi aba mu Burundi avuka mu ntara ya Muyinga ariko asanzwe aba kandi akongera akarangurira ibikorwa vyiwe ibucumbura tumvise Bado Bado hari benshi baca bibaza Bado Bado nkuko uvuze ati umuririmbyi rewe umuririmbyi kandi arimba indirimbo nziza kandi zimeze neza benshi ndibaze ko barazi indirimbo zawe ko indirimbo zawe usanga zifise amajambo yisangije tosha kumenya re Bado Bado urugendo rwe rw'umuziki rwahereye he urugeze he je nibaza yuko urugendo rw'umuziki rwanje rwatanguye umunsi mvuka urugeze uyu munsi ntazigera uzohera watanguye ryari kera mu Sunday school mu ma evenement yo kwishure ariko nagiye kubijamo neza nk'umwuga 2020 none nasohora indirimbo yanje ya mbere iraca kuri YouTube ifise n'amasanamu wavuze ko uva mu ntara ya Muyinga intara ya Muyinga irimwo abantu togitura abarije ndavuga yoya n'umuntu yaririmbye kuva kera kandi yaririmbye neza ba NJ utujede umva nindiri n'abantu ni ntara ifise abantu bagize ikintu bakora muri industry y'umuziki w'u Burundi nawe uri umwe mu baje bava muri yo ntara ya Muyinga bega nkuko
uracari muto paporo yabo mvuze ariko hari urundi gwaruka ndavuga dramatique par exemple hari ugwaruka usanga muri generation imwe muri ko mukora umuziki mbega wowe nawe nk'ugukura uvuga ati jewe nk'abantu mbona hafi yanje nk'indoto mbona afise muri jewe ndabe kuba ari hafi yanje niwe muntu wavuze ati je shaka gukura nkora nkanaka nta numwe nshaka ko tungana nawe ubwo ndafise indoto zo kuzokora nkazoruta aho bagejeje Dramati ni umunyamuyinga y'uwanyu yego mufitaniye ubugenzi bwa gute umugenzi bisanzwe nyene duhuye turaramukanya nk'abantu bazinanye tuva hamwe lakini hatuna ule ukaribu wa hatari ariko tu ni jamaa yangu tu kubera naje hari abandondera ugasanga peut-être ndiwe kipe nutundi tuntu nawe hari gihe usanga abari mu bindi bintu vyiwe bon jewe ujya kenshi tuyagiye duhuye mubonanye niho muvuga ati mbwiye muyaga tuganiho dutera inkuru fresh nta munsi muvuga ati tugira ka rencontre nk'abantu bimuyinga twicaye tuganire nta munsi biraba kandi Dramati n'umuji wanje turahuza nta na kimwe kweri habuze iki no kugira ngo mubane hafi nk'abantu tubane hafi nakubwiye ubuzima urashobora kuba ufise umugenzi ibujumbura muba kwibarabara rimwe umwaka ugahera mudahuye icanga impamvu ngo zifatanye cyo bibaza reje mu gihosha aba mu Nyakabiga atadiri dufitaniye biragoye guhura birumvikana wavuze urugendo rwaho rwahereye naho wifuza ko rushika ko ari harehare cyane ufise indirimbo nyinshi yego zigiye zitandukanye ariko twagiye turakubona bakwizera mu bintu bitandukanye ndavuga mu Isanganiro Award turakubonyemwo ariko haragira gihe haraba kantu k'akabazo usanga nturimwe ujya mwanya wabifashe gute nka bado bado bijya ni ibintu bisanzwe rwose kubera ko haburana babiri agatsinda umwe je novuga yuko bijya ryabaye ishure rinyigisha na experience kandi ko kuri wowe ubona hari habuziki kugira bado bado abe muri kijya kibanza bari bamushizemo bon ndibaza ikintu cya mbere cyatumye ajya ntaba mu nominate ndavuge nkuko nuko nari peut-être nta experience muri byo nari mfise ipiye na reconnaissance kandi ihiganwa ejo nejo bundi liragoye cyane gose kandi ikintu nize ihiganwa utazi ingene ryatanguye mu gutunganya biragoye kugira umenye ko nturirangira cyane gose rero bijya je narabishimye kandi babandanye narabakore cyane ubwo baduze n'ubushimwe n'undi munsi bageze aho bagira rijya higanwa hama tubona umuduga uteretse hajya canke moto canke iki apana uvuga ngo envelope ariko usanga bagwa n'ibihumbi 100 warari imikuku myinshi gutwara nk'umuriyoni bamwe urabona baraboostinze bakoresheje amadolari ntibaza amadolari bakoresheje urumva rero biragoye gusa ndabateye intege cyane bakora vyiza bijya bintu biratanga brand ku muririmbyi ahubwo vraiment kandi n'aba gentleman babandanye bakora ego nibaze ko higanwa rimwe riba kugira ngo rifashe umustar cyangwa umuririmbyi kugira ngo agere aho atarageze cyangwa kugira rimusupportinge kuri level yarageze ko agera aho yarifutse kugera n'aka kanya asuye gutobwa muri Isanganiro Awards yogenda nejo nibampamagare nuko gusa bijya nta ruhara twe tugira mu kugira tubijemwo indirimbo yaje ku bwanje kuvyo nabonye nta ruhara nabishizemwo je nisanze indirimbo yanje yaratowe n'abamenyesha makuru abakunzi b'umuziki ndayisangirimwo maze kuyisangamwo rero nategezwa gupambana kugira ndayo yuko nshobora kuba mu bandi muga kuba bitakunze nta kibazo nejo umva canke ijya bakabona ati ya ndirimbo yindi ya naka fresh kandi zeko sinema izojayo sinema ni yindi sinema maybe
itegerezwa kandi tubaze ko iki kibanza ubwo duca dusumbirizaho asha sinema nibayimpera amahirwe gusije tu. Okay, uravuze indirimbo yawe isinema cye nibuka amajambo arimwo. Isinema wakoresheje amajambo akomeye, wakoresheje amajambo yo gukomera, yo gukomeza abantu, nucika intege. Wayanditse uri muri mudu ya gute? Cyangwa waravye ubuzima bwawe, cyangwa waravye ubuzima bw'umugenzi wawe? Byakenze gute? Ijya navuga yuko iri and true story wanje. Ico gihe nari mfise akadiri nagira nkore, nanizemwe uburare kaca karapfa. Amarare nagira ndonke ari buyashire mu kindi kintu. Ico kintu twagira tuyashiremo ca dusanga nico wescro. Aba yashizemo umva babigiyemwo bameze nk'abanzungurutse. Era abo bantu banzungurutse inoti yabicira ribwa. Maze kuribwa niho navuga ati bana sinema yangu mipangwa na Mungu 500,000 yanje yagira gende canke arenga cyaki ya Mungu. Navuga ati ibi bintu byateguwe n'Imana. Hama rero binzamo kubera urumva kari akantu kari kambabaje bivanye n'umuntu yanzungurutse. Rero none acavuga ati reka nkora karirimbo amaca nda developa ibintu byinshi yumvishijemwe hajya ya nutuntu tumwe nagenza nda create kugira ngo ndabisanishe nyene n'ikintu bita cinema. Nivyo iyo ndirimbo irimo amajambo irimo amajambo yigisha, irimo amajambo afise uburemere niko no bivuga. Asante. Uravuze yuko nko wabivuze ati buvara mu ntara ya ruguru gushika ino Bujumbura. Bega urava uri umuririmbyi wavuze ko wahereye kuririmba kera uri kurava mu ruguru umanuka ni Bujumbura. Ma studio vyarakoroheye gukora indirimbo wisanzuye cyane? Biragoye ejo nejo bundi umuziki wo n'ikindi kintu kuko umuziki ni imwe mu business gusa abantu batazi ikenera umutahe mwinshi cyane. Si bimwe ushobora kubudandaza ivoka mugabo ataha kitahira ku mikuku nyene nkene ivyo mugu umuririmbyi kugira ngo ashobore kuba umuririmbyi agenda gukora ico kintu sivyo. Swati yambaye neza kirato ciza na taxi yataha kandi atezwa kuba ahantu heza afise telefone nziza azogera ahantu yifotoze n'ibintu bigoye. Cha wibaza rero umuntu akenera ivyo bintu vyose ingene bimugora kandi n'abandi basanzwe bari mu bundi buzima bibagora. Uzubaza umuntu wese yaje ava ruguru gushika i Bujumbura atari umuntu yashikiye muri famille yifashe nabone hari utundi du challenge bahura nato. Iyi town iragoye. Biragoye? Aha uza guturura neza maze nka 3 ans urimwo waramaze kumenyera atakintu kikigukanga. Wamaze kumera umutima. Waramaze kuba umesha umuji waragukanuje. Havuga ati ubu nta bishasha. Kuvuga rero jewe muri jewe byarangoye kubera je namanutse nje kwishure. Ariko nkaba nari nsanzwe ako kantu kandimwo. Burya hajya ikintu ukunda kiragukurikirana cyane. Novuga rero mvuye kwishure naca nza ndatembera mu studio iki ndamenyana n'abaririmbyi bamwe ba producteur. Nza kwisanga rero nararose connection ku buryo aho bakorera nka 50,000 ndose 50,000 bankorera indirimbo. Yenda tangura uko buke kugera uyu munsi. Cyane gose urumva yuko bivaye n'impano bufise cyangwa bivanye na chance bufise mu buzima biratuma utagira kugeza aho uvuga ati ndabihebye. Ikintu yigukunda ejo nejo bundi umuziki utawukunze ntugukunda. Kwanza si umuziki gusa akazi kose niko bimeze. Akazi kose utagakunze nikagukunda. Kuvuga akazi bisaba ukereke yuko uri ukisembereje kabisa no kugashavurira hama nako kakakwiyegereza. Bisigura ko rero narige kinini usanga ukora ugacika intege mugabo kagumako. Hariho n'umuntu abari mwarakuraba to avuga ati uyu muntu none kafise impano ati kwera uyu arafise courage kakure kugapigika umwaka wa mbere wa kabiri kacu usanga urakoze akantu kaciye kamwemeza niko kaciye kamupusa
kuzagufasha bivanye na experience wagufise ko kuva kera gukurikirana yego urumva rero urimo urakora ikintu kirazira gucika intege. Bien sûr. Bado bado uravuze kungene vyagenze kugira ngo ushike ama studio ariko ntitwagiye turakubona cyane mu bintu haba amaradio haba ama TV wibonekeza cyane hari habuze iki icyambere utegerezwa kuzomenya muririmbyi mu ntango yiwe nawe kugira gushikire biragoye kandi meza yuko sindabizi mugana mbona byashitse ahandi ariho nk'umuririmbyi we yoza gusaba interview kayimwima urabyemeye bisigura iki uwo muntu peut-être nta talafise canke arayifise mugabo wewe nturayidekuvra uranahura canke uwo muntu nta discipline bien sûr uranahura jewe rero ico gihe sinzi ukuntu abantu bambona arumva nimba atatara nari mfise nimba ata discipline nari mbize ntabyo nzi none mwampora iki kico gihe nakora mwese ngira afise igihe ciyo niko no bivuga nico rero nagenda kubwire bivanye rero n'umwete nakoresheje ico gihe kandi wibuke nari kwishure umwanya w'amamediatoire warangora kandi ama déplacement yaragorana je ndibuka narigeze kuba mva home nka gitizi ngiye ku maradio ngiye gusaba ibiganiro nk'ubu nkapima urana nk'ubu tufate nk'akarorero gusa jewe sibo babingiriye nk'ubu nk'akarorero nka PJ Classic gasanga nk'ubu ari nk'umupeta ari nka hehe nko mu Kamenge akavuga ati ikiganiro ca Edison kiza guhera 17h reka ngende ndamutene kuri Partage acanza Edison urumva genda umupeti ndaririmba kwitizi urumva ndaririmba meze ukuntu ndasaba umfashe gaca usanga nka Edison nk'ivyo bintu nabishizemwo agatege urumva harabo rero je nagiye kico gihe bakugira guco nyene ugasanga aravuga ngo peti tuzovugana fresh atirindira amezi n'ayandi ariko ndabitahura kijya gihe ngira ngo sinari bwagere kuri level yaho bashobora kuba ngira sinari mfite ibintu najya kwerekana ni ya time from ibintu by'umuziki bisaba ingufu bisa n'ucika intege mugabe bisaba ugira ingufu ingufu nyinshi hariho nk'umuntu usanga duhuye we peti ngo vipi ugasanga agenda muzi nk'imyaka nk'itanu twarahura kenshi mugabo akaba mbonye umenga ndi mushasha imbere yiwe we wahora ukorera he ko kuva kera ntakubona kumbe jewe wana numvise president conference ahantu n'abametso arumva n'abanatenye kugira ngo mpure n'umumenyesha makuru ni nyene yego ariko nasanze atari cyo kibitera ikintu ca mbere no gukora cyane ugakora vyiza yego niko birivugira byose niko bimeze yego uravuze ingufu wakoresheje kungene wagiye urahura n'amasirago menshi cyane mu kazi kandi ivyo bitegezwa kuba kugira ngo ushinge ntahe uvuga ati je ndafise aho navuye ndafise aho ngeze hambavu yaho urumuririmbyi udakunda kuko uracari muto muri industry gusura afise indirimbo zitari nke ushobora guteramisha abantu kubwo rero dukunze kubona mu makonso y'aba mato canke y'aba manini agenda arategurwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura hariho n'abandi baririmbyi bagiye baridoga ntitubona abantu batubwira ati dukorane muri ibi bado bado bimeze gute ku kintu c'amakonsere ni ikintu kigoye cyane ariko gusibanga ry'amakonsere ni gukora cyane ukaronka ibikorwa abantu bakabikunda hama bajya bakunzi nibo bakurekera amati turakeneye kubona naka muri konsere ariko ari novuga ngo ni nk'ishetani igihe karyateye hari ukuntu ibiteramo madiri niki bitangwa bisunze nkunzi sinzi ariko je byo ntibirambako kuko je udusho duhuye naho ngeze tumwenda turonka ako gasabuni kakaboneka sivyo rero je nibinci intege kandi ndizeye neza yuko
ntazogura umuduga mu mahera ngo mpuye muri show uyu munsi reka nkore cyane ibintu bizoza kandi ndazi hazogera yaho bamaramara ku buryo bavuga ati vraiment isho bado bado atabonetse twadusarishije kandi ico gihe nibandondera baranyirengagije nawe uravyumva. Bien sûr. OK. Bado bado wavuze kungene vyagiye biragenda uva ruguru ushika mu moje bikugora kuronka studio ukoreramwo ariko hambavu ya ndimbo zawe zose zaba iyo uherukira gusohora kumbura iyo tugiye turumvamwe akantu ngo Chizo boy sinzi Chizo boy rero ubuhe bucuti mufitaniye kugira ngo Chizo n'umuji wanje sana. Chizo sinoronka basi kuntu ushobora kumukudetermina mu mwanya ariko is my big brother ni producer official wanje ni kandi ni dufitaniye nyene relation ziteye ubwoba kuvuga Chizo n'umuntu ashobora kunkorera indirimbo tamahera mfise canke ndayafise tagufasha guco nyene ashobora mu gihe bihari ndabimuha mu gihe bidahari arabitahura kandi nyuma y'umuziki dufitaniye amabanga menshi turasupportingana cyane gose nibaze yuko bigiye biraba guco ku muririmbyi n'umuproducteur bikagenda haraba umuririmbyi n'umuproducteur wiwe biratuma umuziki ndondoduka je ndibaza uko bizogenda kose umuririmbyi adafise studio afisemo access cyane biramugora cyane gose ko uriyumvira gukora ikintu kavuga ati none kwa naka nje ufise wa undi muri proche wa undi ubwira ikintu aca gitahura kuvuga je abantu bama bambwiye ngana ngurahindura studio iki udura duha amatachi atandukanye nabwiye ati ntaribi ariko ndibaza nta projet yanje nimwe nubwo izocamwo naka nubwo atokumvikanamo Chizo mugabo ategerezwa kuzoba ari we muntu kubera ari ukuntu iyo ndikunda recording turahana maide cyane niwe mwumvikana cyane tura connection yanje nawe ndikunda akora iroroha cyane yego cyane gose nibaze ko vraiment n'indirimbo zanyu akora ni nziza cyane aho zigaya akora neza yubawe gose ku ndirimbo yawe rero nshasha ariyo tushasha kumbure yu ayikumbure yu ariko kumbure yu kubera irya titre kwe kutagize ati I miss you ntituri abarundi ubwaho biri mu kirundi c'icongereza nukuvuga basi nuguruke ya ndirimbo titre yayo yavuye ku kuntu urumva abantu usanga urumva iri jambo rya I miss you riramenyerewe cyane yego urumva I miss you hagati none je gute nokora vya I miss you iki bamenyereye ati wapi reka nkreye gusa rero mu gukreya naciye nsanga namaze kuririmba ikirundi mu cyongereza ayikumbure you navuga ati rero titre itegerezwa kuva muri kano kana titre rero canda yiyumvira bivanye nakajya kantu kandi ari nako katumye abantu biyumvira none kumbure yo nibiki mugambuze I miss you mu bantu mu mitwe bwati nico kintu nigiki I miss you abantu bacabona umenga baca biha nuzeya y'indirimbo cyane ati hayaririmbye bya bindi muga kumbure yo karazanye confusion ku bantu hanyuma bituma n'abatari banzi bamenye yego cyane abandi nabo baja kuraba indirimbo ego je novuga ko ari iyo target nari mfise cyane gose kumbure bado bado urafise indoto wifuza gushikaho ariko ukazishikaho bivanye na support y'aba abantu bari mu muziki canke batari mu muziki bakunda umuziki bado bado nk'umwifuza kumushigikira wifuza kumusapotika kugira agere kure so genda gute yo caye cyambere ndafise imboga nsanzwe nkoresha Instagram ndafise Twitter ndafise Facebook na TikTok hose urashobora kwandika zina ni bado bado official hose bado ego wanditse bado bado official ucumbona
kuvuga rero umuntu afise icyo ashobora kumyagisha canke icyo ashoboye guterera kandi urumva ndacakeneye support ndende gose yoca ngaho kandi yoronka cyane na YouTube yanje niko yitwa Bado Bado official utarajayo ajeyo akande Sabonnez canke subscribe azarabona ibikorwa vyanje umwanya ku mwanya cyane gose nibaze ko abakunzi ba Isaac TV n'abantu b'umutima mwiza bagende kuri YouTube channel ya Bado Bado official bagiye subscribe d'abord après bazobona indirimbo ziwe zagenda arashirako nizo yamaze gushirako kera Bado Bado nyuma ya kumbere you tweteke n'igikorwa ryari mbere y'umwaka uhera imbere yuko umwaka uhera sinobizaza cyane ubwo nzotangurana n'umwaka kuko urabona iyi ndimbo ndayisohoye muri Novembre kuvuga muri Decembre swaje ndashobora kubaha ikindi gikorwa canke sindagitange mugabo ndizeye yuko muri janvier canke mu mpera shobora kubaha igikorwa gacinjoyinga twizere yuko abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba Bado Bado official tuzoba abantu ba mbere cyane gose tuzoba ba mbere kugira ngo tusharinge ico gikorwa kugira dushaka amakomanta menshi kugira ngo tuyikundisha abantu na cyane ama challenge menshi kuri TikTok dushireko kugira ngo indirimbo ivuzwe kandi ikundwe cyane kubwo rero sinzi kufisa akajambo kamwe cyangwa tubiri ubwira abakunzi ba muri rusange cyambere reka mbanze nshimire staff ya Isaac TV merci bon ayo yanyumviriye nshimire nawe urakoze cyane nta mano ngire nshimire abafana bayo basanzwe bakurikirana bafata umwanya bakareka ibikorwa byabo bakicara ku mateleviziyo ku matelefone bakaraba bino biganiro ni support ikomeye cyane gose nivyo bituma batubrandinga bakatugeza kure rero ikintu nabasaba bandanye bangirira icyizere jewe Bado Bado ndizeye ko ntazobata hasi fisi ibikorwa vyinshi ariko bikeneye ingufu za mwebwe zacu twese muri rusange rero babandanye badusupportinga ndanabakengurukira ndabasabira n'imigisha ku Mana Imana ibahe kuramba vraiment nta kindi mbona norenzaho twese so tugushimire cyane namwe ndabashimiye cyane so abakunzi ba Isaac TV rero ico ndabasaba urazi ko mwama mudukunda twereke urukundo rwinshi nimugende mugwereke Bado Bado umujana akiri muto yifuza gushika kure yifuza gutera imbere tumufashe kugira ngo ashike aho yifuza gushika kubwo rero ndabakunda yari na Flavia bye bye Isaac TV.